ibibanza nk'ibi mu masezerano leta yahana nabo nuko mu mezi 6 gusa kuva babihawe bategerezwa guca bavyubaka. Ubu rero amezi 6 yabaye imyaka 10 irenga. Nico gituma mu ntumbero ya leta yuko dutegerezwa kuba igihugu cifashe mu 2040, dutegerezwa gukora bwose twihuta cyane cyane twebwe mu gisata c'inyubako, kugira ngo koko umuntu agendera iki gihugu abone ko ari igihugu kiriko kiratera imbere. Ahantu turi namwe murahabona, ntivyokunda yuko dushikira iyo mbona kazoza tugumye muri ibi. Aha rero hari mu bibanza twasubije leta, bene imigambi iboneka tuvugana tukabona ko ari imigambi koko kandi baca basha mu ngiro bariko barabisaba, tuzoce tubibaha. Mwabonye mbere ko bamwe bamaze gutangura mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa tubibahaye batangura. Ibibanza birenga 30 byose twasanze mu by'ukuri ababisavye ataco babimajije. Abantu rero bariko baragura ibibanza nk'ibi tubagabishe ntibasubire kwibwa. Ubu bibanza amatwa dusumira abantu bariko barabigurisha amafaranga ashika ku miliyaridi. Turakeka ko bashobora kuba bari muri bamwe bariko barahungabanya isoko ry'amafaranga avunjwa mu gihugu. Kuko umuntu ayoye amafaranga nkayo yose yagusa, naho mubwira ko idolari rivunjwa 5 ibihumbi 10 ararigura, kandi ayo mahera kenshi ntitubona n'ivyo akora mu gihugu. Ni itunga ry'igihugu turiko turibwa rigenda hanze.